Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Hari amakuru adushikiye ateye ubwoba ibiriko birabera mu bategetsi b'igihugu c'u Burundi, birateye ubwoba ku buryo bukomeye. Ejo twarabahaye imyidogo iri mu basoda n'abapolisi cane abahoze barwana muri FDD, bavuga ko naho General Evariste Ndayishimiye yabadugirije agashahara kugira ngo abanumye ku idosiye ya General Arengiyome Bunyoni, ariko naho ngo yakora iki ntago bashobora kwibagirwa General Arengiyome Bunyoni, baracamuri inyuma. Murazi imyidogo imaze iminsi mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD, kugeza naho umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo yavuze ko icemezo cyo gufata General Arengiyome Bunyoni bakamupfunga batigeze babimumenyesha. Abagumyabanga hirya no hino barafise agashavu gakomeye cane baterwa n'ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arakorera General Arengiyome Bunyoni. Imbonerakure zatanguye kwipanga kugira ngo zizagire ico zikora mu gihe Evariste Ndayishimiye adafashe ingingo yo kuba yapfungura General Arengiyome Bunyoni. Hari amakuru adushikiye avuga yuko hari akarwi k'abahoze barwana muri FDD kandikiye ikete Perezida Evariste Ndayishimiye kamusaba ko byanga byakunda agomba gupfungura General Arengiyome Bunyoni. Bamwe mu bahoze barwana muri FDD bari no mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bafise ubwoba kubera ko babonye ko Evariste Ndayishimiye ni umuntu ufise ubwenge bwinshi cyane. Evariste Ndayishimiye yamenye umugambi wariho kumutembagaza, ariko abitwara gake akagenda akuramo abantu bake bake kugeza ashikiriye igihangange cyari kiri hejuru ya byose General Arengiyome Bunyoni, naco akaba yaragikuyemo hanyuma agahita anamupfunga. Abagumyabanga ndetse na bamwe mu bategetsi bakomeye cyane ngaha mu Burundi bagize ubwoba babonye ibibaye, kuko ntibibazaga ko Evariste Ndayishimiye ashobora gutinyuka kuba yapfunga General Arengiyome Bunyoni. Barafise ubwoba kubera ko babona ko Evariste Ndayishimiye umugambi wo kumutembagaza yarawumenye, amenya n'abari bawurimo bose. Tubibutse ko umugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye wari urimo inzego zose z'igihugu, uretse umuntu umwe gusa wagumye ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye, ariwe Prime Niyongabo. Bavuga ko banaturuka ku gatumba kamwe, ariyo mpamvu yamubereye umuntu mwiza cyane akanga itembagazwa ryiwe. Bivugwa ko General Prime Niyongabo iyo yemera ko batembagaza Evariste Ndayishimiye, ubu mu Burundi baba bavuga ibindi byari byarangiye, kuko inzego zose z'igihugu zari zamaze kwemeza ko Evariste Ndayishimiye agomba gutembagazwa, kugeza no mu mugambwe wiwe, aho Reveriyano yarari mu bambere bemeraga ko Evariste Ndayishimiye byanga byakunda agomba kumutembagaza, kuko byarabonekaga ko ariko arabangamira umugambwe aturukamo CNDD FDD, aho yari atangiye kwiha ubutunzi bwa bamwe bakomeye cyane muri CNDD FDD, aribwo batanguye kumurakarira. Amariba yavamwo amafaranga ya bimwe mu bihangange bikomeye cyane muri CNDD FDD yatangiye kuyugara, ibintu biba bibi cyane. Ariko naho ako karwi kamwandikiye impamvu kabikoze nta yindi, karabona ko kubera ubwenge buhambaye Evariste Ndayishimiye afise batari gutahura neza aho ari kubukura. Babona ko kubera ko umugambi wo kumutembagaza yawumenye, akamenya n'abari bawurimwo, ashaka kujya agenda akura mwumwe. Nabo bakamwandikira bamusaba ko niba koko agomba gukingira amagara ya General Arengiyome Bunyoni akamupfungura, arico cizere kigaragaza ko abasigaye mu butegetsi bwiwe atazigera abakuramo. Ariko nawe akabishura ko yamenye umugambi w'umuntu warateguraga kumutembagaza atari kumurekera mu butegetsi canke ngo amureke agumye yidegembya, kuko yabonaga ko ashobora kumutembagaza isaha n'isaha. Ababwira kandi ko naho yafungura General Arengiyome Bunyoni n'ubundi umugambi wo kumutembagaza aracyawufise, ko ariyo mpamvu adashobora kumufungura. Kandi anabasigurira ko imyidogo iri mu banyagihugu
basaba ko ubutungane bwaboneka kuri General Arengiyome Bunyoni atabacira kuko aramutse amupfunguye agashavu kaba kenshi mu banyagihugu ndetse n'abo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ntago bakozwa na gato ko Arengiyome Bunyoni ashobora kugumwa mu ibohero. Twabibateguriye turaza kubibashikiriza muri ano makuru twabateguriye. Turanababwira ibyo abahunze igihugu basaba kugira ngo babe bagaruka mu gihugu cabo c'u Burundi, basaba ko leta ishobora kuba yaganira n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi babuhunze kugira ngo babashe kuba bagaruka, kandi ikindi n'amaradiyo yaturiwe mu gihugu muri 2015 akongera akabona uburenganzira bwo gukorera mu gihugu. Hari byinshi basaba leta y'u Burundi kugira ngo babone kugaruka mu gihugu. Turaza kubibashikiriza muri ano makuru twabibateguriye. Oco usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone aka niko karyo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire ku byo abahunze igihugu muri 2015-2010 basaba Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo babone guhunguka bagaruke mu gihugu cababyaye. Ibisabwa kugira ngo abarundi bahunze igihugu bagaruke mu Burundi by'ukuri. Abaserukira impunzi z'abarundi mu karere baheruka kurungikira urwandiko leta y'u Burundi aho berekana ibyo basaba kugira ngo bagaruke mu Burundi. Muri ibyo byipfuzo by'impunzi harimwo ibiganiro hagati ya leta n'abanyepolitiki, iyugururwa ry'amaradiyo yaturiwe canke irekurwa ry'imbohe za politiki. Urwo rwandiko rutewe ko umukono n'abaserukira impunzi z'abarundi mu Rwanda, Uganda, muri Kenya na Congo. Urwo runani rw'abaserukira impunzi z'abarundi ziri mu buhungiro rurerekana ibikorwa byarangurwa mu mwanya muto, bikaba ari nabyo basaba ko byakorwa ku bipfuza gutahuka. Basaba ko umutekano ndetse n'ubutungane ku gateka kazina muntu byasimbatazwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira ngo babashe kuba batahuka. Muri ibyo bisabwa kandi bidahirahirwa ku bwabo baserukira impunzi harimwo ibiganiro bya politike n'imibano bya bose, kugurura urubuga rwa politike no kunagura imigambwe ya politike, amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike yapfuzwe ku karenganyo canke agacibwamo ibice, n'amaradiyo yaturiwe agasubira gukorera mu Burundi. Ikindi kandi izo mpunzi zipfuza ko leta y'u Burundi ishira mu ngiro urubanza rwa sentare y'akarere ka EAC kugarukana ukungana mu bijanye n'ibwirizwa shingiro n'intwaro ibereye ishitse. Twibutse sentare y'iyunguruzo ya EAC yatangaje ko ikiringo ca gatatu c'umuhisi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza ariyo ntandaro y'uruhagarara rwa politike rwatumye abarundi bashika 500,000 bata izabo bagahungira mu bihugu bibanyi, abandi bakicwa, abandi bagapfungwa kubera intwaro ya CNDD-FDD. Umuzigo munini w'ibitegerezwa kubakwa mu bijanye n'agateka kazina muntu. Abo baserukira impunzi barasaba kandi irekurwa ry'impunzi za politike n'abapfunzwe bazira ibyiyumviro byabo biyamirije ikiringo ca gatatu c'umuhisi umukuru w'igihugu Nkurunziza muri 2015. Guhagarika ifatwa n'ipfungwa ry'agasakisaki n'ikurikiranwa mu butungane ku bakoze amabi ahonyora agateka kazina muntu, guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare y'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Izi mbonerakure zirabangamira cane abanyagihugu ubungubu, bamwe zirabanyuruza, abandi zikabica, abandi zikabanyaga utwabo. Biboneka ko izi mbonerakure ari akarwi kashizweho n'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kugira ngo kajye gakora amabi atari makeya kayakorere abanyagihugu b'igihugu c'u Burundi. Kwaka ibigwanisho ababitunze batabifitiye uburenganzira no guhana ubwoko bwose bw'amabi bagirizwa. Muri urwo rwandiko kandi izo mpunzi harageze aho zisaba isubirwamo ry'abagize umurwi severi, hakanasubirwamo ibikorwa bajejwe bisubire guhura koko n'amasezerano yarusha.
uko ibintu byifashe birateye agahinda. Ku ruhande rumwe izo mpunzi zirazira amatati y'intambara, ku rundi ruhande i Tanzania ibintu byabo birasamburwa, abakenyezi n'abigeme barasambanywa ku ngufu, imigenzo ntikivugwa. Ibiba byose byegekwa ku barongoye ibihugu byakiriye izo mpunzi, abasirikare b'Abarundi n'abo bakorana arizo mbonerakure zikora muri Kongo bashaka kugondoza impunzi gutahuka ku ngufu, niko bavyiyamiriza. Mu mpera za 2022 leta y'u Burundi yararungitse umurwi mu Rwanda kugira ngo uhimirize mu bijanye no gutahuka ku bwinshi. Mu mezi yakurikiye ibikorwa bisa nk'ibyo byarabaye muri Tanzania, Uganda na Kongo. Kuri ibyo urwo rwandiko rusaba rwerekana ko izo mpunzi zitakiriye neza ibyo zasabwe na leta y'u Burundi. Ibyo leta y'u Burundi yasabye ntago twigeze tubyanga, ahubwo ikibazo gihari nuko n'ubundi icadukuye mu Burundi kuva 2010 kugeza 2015 n'ubundi tukahava bitigeze bihinduka, ahubwo byagomeje kwiyongera. Ubwicanyi bwarabandanije mu gihugu c'u Burundi, agatotezo karabandanije mu gihugu c'u Burundi, kunyagwa utwabo byarabandanije mu gihugu c'u Burundi. Murumva ko n'ubundi kuba twagaruka ata kintu na kimwe leta y'u Burundi ihinduye kuri ibyo ngibyo bidashoboka na gatoya, ahubwo twaguma mu buzima tubayemo mu buhungiro tukabaho nabi, ariko tutarara turaswa n'imbonerakure cankwe turare mu mabohero atandukanye ntaco tuzira. Mwidogo urimwo igipfungu. Muri urwo rwandiko biyita ko ari abaserukira impunzi zo muri 1993, 2010 na 2015. Ni ibisabwa n'ibihumbi amajana by'abantu bakozwe ko n'ibyabaye mu Burundi kuva muri 2010, 2015 gushika impunzi abateshejwe izabo hamwe n'abo mu 1993. Abanyagihugu bari mu mutekano muke mu gihugu, ari nabo tuvugira kuko badashobora kwivugira ubwabo bivuye ku mutekano muke urangwa mu Burundi, niko basigura. Bavuga ko ata mutekano na muceya uri mu gihugu c'u Burundi bakurikije ibyo umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uriko urakorera abatavuga rumwe n'uwo mugambwe, cane cane abari mu mugambwe CNL. Barabangamirwa cane ku buryo bukomeye, utemeye kujya mu mugambwe uri ku butegetsi arapfungwa, uwanze uwo babona byananiranye bakamwica. Bakabona ko atamwidegembyo uri mu gihugu c'u Burundi, mu gihe umugambwe umwe rudende ari nawe urongoye igihugu ariwe uba ushaka ko waguma mu gihugu, iyindi migambwe ikabangamirwa ku buryo bukomeye cane. Urwandiko rwabo ruhejeje kurungikirwa umukuru w'igihugu c'u Burundi, hahabwa ikopi abakuru b'ibihugu byo mu karere ka EAC, umunyamabanga mukuru wa ONU, umukuru w'ubumwe bwa Afurika, umukuru wa HCR hamwe n'intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi. Kubw'ibiharuro bya HCR, impunzi zirenga ibihumbi amajana 3 z'Abarundi ziracari mu buhungiro, cane cane muri Tanzania, Rwanda, muri Uganda, muri Kongo, muri Kenya, Zambia na za Malawi. Urumva ko Abarundi batari bake bagakwiye kuba bari gukorera igihugu cababyaye, bariko barakorera ibindi bihugu by'ahandi kubera intwaro mbi ya CNDD-FDD itarigeze igira ikintu na kimwe imarira abanyagihugu uretse kubashwanisha. Twari twababwiye kuri rwa rwandiko rwarungikiwe umukuru w'igihugu rumusaba ko byanga byakunda agomba kurekura General Arengiyome Bunyoni. Bamwe mu bagumyabanga ndetse na bamwe mu bategetsi b'igihugu ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD babona ko General Arengiyome Bunyoni yagize uruhara rukomeye mu mugambwe uri ku butegetsi, bakabona ko kumutakaza baba batakaje ingufu zikomeye cane, kandi banafise ubwoba kubera ibiriko birabera mu mugambwe wabo hagati mu matora ya 2025 badashobora kuzayatsinda, ugasanga atsinzwe na Gato Rwasa arongoye umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi CNL. Bakabona ko Rwasa amaze kurongora igihugu ashobora kubamarira mu ibohero kubera amabi atagira izina
bagiye bakora, ariyo mpamvu basaba Neva bashimitse ko agomba kurekura byanze bikunze General Arenguiyome Bunyoni, kubera ko babona ko ari we ushobora gusubiza ibintu ku murongo. Abarundi batari bakeya bari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo basaba ko Arenguiyome Bunyoni yarekurwa, kuko babona ko ari we ushobora kuba yakurikiza iragi rya Mutama wa mbere Petero Nkurunziza yasize, naho byaboneka ko Arenguiyome Bunyoni ari we Mutama wa kabiri wari gushobora gukomeza iby'umugambwe uriko urakora ubu ngubu. Barabona ko Evariste Ndayishimiye ari gushaka kwisokorora mu mugambwe uri ku butegetsi, kuko umugambwe uri ku butegetsi Evariste Ndayishimiye nawe yaramaze kubona amabi menshi wagiye ukora atandukanye, ariyo mpamvu we yari afise intumbero yo gushaka kuba yahuza abarundi, amaze bakubaka igihugu kirimwo umutekano n'amahoro n'ubutunzi bukaguma kuduga. Ariko bamwe mu bahoze muri CNDD-FDD bakabona ko ubutunzi bugomba kujya mu kagwi kamwe k'abakuru mu mugambwe uri ku butegetsi, ko ari bo cavunye. Murabi ukuntu Reveriyano Ndikuriyo aho ari hose avuga ko igihugu cabavunye, ari no mpamvu bashaka kwigwizaho ibyiza byose by'igihugu, ariko bakabona Evariste Ndayishimiye ariko arababangamira cyane, ariyo mpamvu bamusaba ko yarekura General Arenguiyome Bunyoni byanga byakunda, kuko babona ko ari we uzahindura ibintu mu Burundi. Turiko turatohoza neza, turaza kubibashikiriza, tubibutse ko amakuru ducisha kuri Mbonesha kure aba yizewe, kuko tuba twayakuye mu masoko atandukanye cyane cyane yegereye ubutegetsi, niyo mpamvu aba yizewe. Niba utarabyonda kuri sabone byondaho, kugira ngo uko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.